uyu munsi naronse indirimbo nziza yuzuye mu mutima wanje, ndanezerwa cane ndatazira Imana kuko ari Imana y'amahoro. Yesu Yesu mpamahoro yayandava kumana nyene, anyuzure mu mutima imyaka yose namanura urukundo rw'Imana. Amahoro nahawe na Yesu mwami ndayazigama mu mutima, naho gira abanyagayo mahoro sinzopfa ndayahevye namba. Yesu Yesu mpamahoro yayandava kumana nyene, anyuzure mu mutima imyaka yose namanura urukundo rw'Imana. None ndarutse neza mu mutima kuko Yesu ari wanzigama, arandinda ivyangora kandi vyansinda ku mutima aramahoro. Yesu Yesu mpamahoro yayandava kumana nyene, azihane mu mutima imyaka yose namanura urukundo rw'Imana. Uyu munsi Yesu yatujanye mw'ijuru tuzobona Imana yacu, turirimba indirimbo zo kumushima tuzogira akanyamuneza. Yesu Yesu mpamahoro yayandava kumana nyene, anyurure imitima y'imyaka yose namanura urukundo rw'Imana. Yesu Yesu mpamahoro yayandava kumana nyene, anyuzure mu mutima imyaka yose namanura urukundo rw'Imana. Haleluya, amen. N'agatondo keza, agatondo kumugisha akimana yongeye kutugirira neza kuri uno munsi w'Imana. Imana yongeye kutugirira neza, iduhaye kuvyuka amahoro. Hari benshi bapfuye, hari benshi bakuwe muri ubu buntu, ariko twebwe wewe nanje Imana yatugiriye neza. Tugereyo gushima Imana. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turagushimiye ineza yawe, turagukengurukiye ukungene ubandanya kuturinda no kutuzigama. Raba uduhaye kubona umunsi mwiza, umunsi w'Imana, turamahoro. Benshi bapfuye ariko twebwe turi bazima, none turavuze ngo nubihererwe icubahiro. Turagushimiye rero kuri ubwo buntu bwiza watugiriye, kandi turaguhamagaje ngo ubande natwe, utugirire neza, ubuntu bwawe bubane natwe, utangurane natwe kandi uduhezagire, tuze kurangizanya natwe. Uhezagire ishengero ryawe, uhezagire n'abaza kudukurikirana kuri nambonesha kure ya Service Nishimpaye TV. Ubahe umugisha, ubane nawe, ubarinde, wazigame, twese tuba amahoro nk'uko ijambo ryawe, nk'uko indirimbo yawe yariko irabivuga ngo Yesu mpamahoro yayandi ava ku mutima. Nuko utugire neza muri kano gatondo,
ubuntu bwawe bubandanye kutwiyereka. Tugiye rero kubandanya n'indirimbo y'Ijana na 27 mu gitabo c'indirimbo, iravuga ngo Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditavye Yesu, naje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Ndazi kufise ibyaha byinshi mu mutima, byose ndabikuzaniye, nawe ubinkure ko nditavye Yesu, naje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye, kandi kanura mu mutima wuzuye urukundo, wuzuye ukwizera kose, n'amahoro menshi. Nditavye Yesu, naje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Nditavye Yesu, naje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turagushimiye ko watugiriye neza. Turaje imbere yawe Mwami, turazi ko tudatunganye, dusaba ngo wongere utugirire neza. Imbabazi zawe zongere zitugaragareho, imbabazi zawe zongere zitubonekeho, mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaje amaraso yawe Mwami ngo atweze adutunganye. Indwi irangiye Mwami, hari ibyadukuye mu bwiza bwawe. Iyi ndwi turangije, hari ibyatumye tuba kure yawe. Ibyo byose tubisabiye imbabazi, maze amaraso yawe Kristo yongera tweza dutunganye, kugira ngo Mwami mwiza, twongere duse nawe. Ku ijambo ryawe riravuga ngo nta kintu dushaka ko atari uko tubabera nkuko nawe uruwera. Tugirire neza, imbabazi zawe zitugaragareho. Yesu, uduharire icaha n'akaha, kugira ngo Mwami tubone kwemerwa nawe. Urakoze rero kugiye kutugirira neza, kandi Mwami uduhariye amashimwe n'icubahiro birushirize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Haleluya. Tugeze mu wundi mwanya mwiza, wa mwanya wo guhimbaza no gutazira Imana. Imana ngo yibera mu mashimwe, nico gituma iyo natwe tugiye mu kanya nkaka, dukwiye kumva ko Imana iri kumwe natwe. Wongere uzamure umutima wawe uwereke Imana, maze Imana iraheza itugirire neza. Imana yacu iratuzi, kandi bugira twemera, yatugize abanyamugisha, nta n'umwe
tuzoduhangana kandi ntituzapfa gupfa abanyamahanga batabonye gutabarwa kwacu Imana yacu iratuzi kandi bongera twemera yatugize abanyamugisha nta n'umwe azoduhangana kandi ntituzapfa gupfa abanyamahanga batabonye gutabarwa kwacu Imana yacu iratuzi kandi bongera twemera yatugize abanyamugisha nta n'umwe azoduhangana kandi ntituzapfa gupfa abanyamahanga batabonye gutabarwa kwacu nta busa nawe mwami nta n'uwo hwanye nawe mu bwiza bwawe niho nibera nta usa nawe mwami nta usa nawe nta usa nawe mwami nta n'uwo hwanye nawe mu bwiza bwawe niho nibera nta usa nawe mwami nta usa nawe nta usa nawe mwami nta n'uhwanye nawe mu bwiza bwawe niho nibera nta usa nawe mwami data mwiza nta usa nawe nta uhwanye nawe wowe uri Imana nziza Imana y'ububasha n'ubushobozi wowe uri Imana igira neza bugaca bukira uri Imana itwitwararika uri Imana ituba hafi uri Imana itugwanirira intambara zose mwami nta uhwanye nawe nukuri nta uhwanye nawe nukuri nta usa nawe turagushimiye rero reka ubuntu bwawe wandanye kutugaragaraho reka ubuntu bwawe wandanye kutubaho mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ineza yawe mwami yo ibane natwe ibihe byose ineza yawe data ibe ku ishengero ryawe ineza yawe mwami igaragare mu gisagara waduhaye kubamwo ineza yawe Jehova ibe mu gihugu cacu ciza ineza yawe mwami ibane n'abantu bawe mwami uzobukoze urakoze turagushimiye urakoze turagukengurukiye amashimwe mwami cubahiro birushize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen urahambaye urahambaye we Mana y'abatsenga urahambaye 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 we Mana y'abasenga urahambaye tugiye mu wundi mwanya mwiza wa mwanya wo gutanga amashikanwa ijambo ryawe riravuga ngo igihe cyose dukoranye ya dushire Imana ibimazi vyacu muri vya bindi yaduhezagiza natwe tugiye gutanga rero amashikanwa
ukore mu mufuko wawe hanyuma utangire Imana. Imana iraza kuguha umugisha. Haleluya, haleluya. Urakoze wewe utanze amashikanwa, kandi urashobora no gutanga biciye muri bwa buhinga bwa rimikashe, kugira ngo kino gikorwa kirushirize mwami gushika kure. Urashobora gutanga kuri inimero 62 66 29 39. Ubutumwa bwawe, amashikanwa yawe arashobora kudushikira. Ndasubiramwo, ni 62 66 29 39. Reka rero dusengere amashikanwa. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turasengeye abatanze amashikanwa. Mwami, hezagira aho abakuye mu ndimiro bahezagire, abakuye mwami mu buzi bahezagire ubuzi bwabo, abakuye mu budandaji uhezagire mwami ubudandaji bwabo mw'izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga ngo uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Mwami, turasengeye rero abagutangiye, ubagire neza, ubugurure imiryango. Turasengera abatashoboye kuronka ico batanga, nabo nyene ubagirire neza, ubuntu bwawe bubagaragareho. Turasengeye n'igikorwa agiye gukora amashikanwa, mwami gihezagire, kizobe icagura igikorwa cawe uzobukoze. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe, icubahiro birushize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Tugeze mu kindi gihe ciza kugira ngo twumve amajambo y'Imana. Reka dusengere ugiye kutubwira amajambo y'Imana. Data mwiza, kugira ngo atubwire amajambo yawe, turasenze ngo ubuntu bwawe bumugaragareho, we yasame nawe wivugire, ubuntu bwawe n'ubwiza bwawe bumanuke mu izina rya Yesu Kristo. Duhezagirwe nawe n'ijambo ryawe, ku ijambo ryawe mwami ngo n'umuco umurikira ibirenge vyacu, n'itara rimurikira imitima yacu, maze tukarushirizaho kugubwa neza. Urakoze rero, uhezagira isengero ryose, uhezagira abagiye kumva rino jambo. Amashimwe, icubahiro birushirize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye rero kumva amajambo y'Imana. Turaza kugumana na Pasteur Yves Bavumiragiye, niwe agiye kudushikiriza amajambo y'Imana. Haleluya. Amen. Imana rero yatugiriye neza kuri no munsi w'Imana, yaturinze, nawe yakurinze, yakugiriye neza, naje ingirira neza. Nuko ijambo tugiye kumva riravuga ngo uhoraho agomba agukuze uyu munsi. Haleluya. Amen. Uhoraho agomba agukuze uyu munsi. Amen. Amen. Haleluya. Sinzi ivyo uri kuracamwo, sinzi ibibazo ufise, sinzi inzira uri kuracamwo, ariko uhoraho arayizi. Ivyo uri kuracamwo uhoraho arabizi. Ibikunanije vyose uhoraho arabizi. Kandi ariteze kukugirira neza, ariteze kukwitwararika, ariteze kukwishura. Haleluya. Amen. Ijambo rero ngo twavyumvise riravuga ngo uhoraho agomba agukize.
agukuze uyu munsi. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu wavugishwa n'Imana Yoshua, mu gitabo cya Yoshua igice cya 3. Turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'15 tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Yoshua igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo ingene Abisirayeli bajabutse Yorodani. Bukeye Yoshua arazinduka ava Ishitimu n'Abisirayeli bose bashika kuri Yorodani barara batajabutse. Hashize iminsi 3 abagabo abantu banyurangana aho bashagaje babarira abantu bati nimwabona isanduku y'Uhoraho y'isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu ireruwe n'abaherezi aribo Balewi, muze muce muhaguruka muve aho muri muyikurikire kugira ngo mumenye inzira mukwiye kujana, kuko mutigeze guca muri iyi nzira, mugabo hagati yanyu nayo hasigare ikirere c'intambuko 1000, ntimuze muyegere. Maze Yoshua abarira abantu ati nimwiyeze. Haleluya. Ndasubiramwo ngo maze Yoshua abarira abantu ati nimwiyeze, kuko ejo Uhoraho azokora ibitangaza muri mwebwe. Yoshua araheza abarira abaherezi ati nimurerure isanduku y'isezerano mwitangira imbere y'abantu mu kujabuka. Nuko barerura iyo sanduku bitangira imbere y'abantu. Maze Uhoraho abarira Yoshua ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko namana na Mose. Amen. Kandi ubarira abaherezi bareruye isanduku y'isezerano uti nimwashika aho amazi ya Yorodani agarukira, muyashoreremwo ibirenge muyahagararemwo. Yoshua abarira Abayisirayeli ati nimwigire hano mwumva amajambo Uhoraho Imana yanyu. Araheza aravuga ati ki nico kigire kibamenyesha yuko Imana nzima iri muri mwebwe, kandi yuko itazobura kwirukana abanyakanani imbere yanyu, bo n'Abaheti n'Abahiwi n'Abaferizi n'Abagarushi n'Abamori n'Abayebusi. Beraba isanduku y'isezerano y'Uhoraho nyenisi yose igira ibitangira imbere mu kuja muri Yorodani. Nuko ni murobanure abantu 12 mu miryango y'Abisirayeli, mu muryango wose havemo umuntu umwe. Maze abaherezi bareruye isanduku y'Uhoraho nyenisi yose nibashinga ibirenge mu mazi ya Yorodani, amazi yago ava haruguru aca yimigwa yirundanye. Nuko abantu bashingura amahema yabo kugira ngo bajabuke Yorodani, kandi abaherezi bareruye isanduku y'isezerano babitangira imbere. Nuko abo baherezi bareruye iyo sanduku bashika kuri Yorodani, maze bagishorera ibirenge byabo mu mazi aho amazi agarukira, kuko mu gihe cy'iyimbura Yorodani gwama rurenga inkombe. Amazi ava ruguru aca arimigwa yirundaniriza aharinganiye n'igisagara citwa Adamu kibangikanye na Seratini, kure yaho bagomba kujabukira, kandi ayo hepfo atembera mu kiyaga mu kiyaya citwa Araba, arico kiyaga c'umunyu, arakamuka. Nuko abantu barajabuka bateye imbere batumbereye i Yeriko.
abaherezi bareruye isanduku y'isezerano ry'Uhoraho bahagarara muri Yorodani humutse, maze Abisirayeli bose bajabukira ahumutse kugeza aho abantu bose barangirije kujabuka Yorodani. Amen. Haleluya. Amen. Uhoraho agomba gukuze uyu munsi. Amen. Niwo mutwe w'amajambo. Iri ni jambo Uhoraho yabwiye Yosuwa, kandi arimubwira ashize amanga. Imbere yuko arimubwira, muribuka ko Mose Imana yari yamaze kumutwara, kandi bari mu isezerano. Abanyisirayeli bari mu isezerano, bazi iyo bariko baragana, bazi yuko bariko baragana mu gihugu c'isezerano, igihugu c'amata n'ubuki. Haleluya. Nawe uri mu isezerano. Ijambo ry'Imana ni ryiza, kandi iyo rije ni ngombwa rishitse ico rigambiriye gukora. Navuze ngo inzira uriko uracamwo ushobora kuba ufise ubwoba, ariko Uhoraho ari kumwe nawe. Haleluya. Ivyo uriko uracamwo bishobora kuba ariko biragutera ubwoba, ariko Uhoraho ari kumwe nawe. Haleluya. Amen. Ya ibikunanije vyose biriko biragutera ubwoba, ariko mu ijuru hariho Imana ibibona, Imana itananirwa. Ngomba rero ndakujana buke buke kugira ngo nawe uyu munsi uriko urabwirwa rino jambo urigire iryawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urigire iryawe, utahure ko uyu munsi Uhoraho agomba agukize, agukuze nkuko yakujije Yoshua. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uhoraho agomba agukuze uyu munsi. Amen. Iri jambo rero mu kuribwira Yoshua, Imana yari yabonye yuko Yoshua Abayisirayeli bamaze iminsi bagirane bamukengera, bavuga ati ya Mana yadukura muri Egiputa, mbega igomba itugirire nabi muri buno bugaragwa. Bari bamaze guta ivyizigiro, bari bamaze iminsi bataye ivyizigiro, bamaze kubona yuko Mose atakiri kumwe nabo. Bari behebuye, baravuga ati mbega ya Mana yadukura muri Egiputa, mbega ikatwemerera ko igiye kudushira mu gihugu c'amata n'ubuki, mbega izodushikanayo? Raba Mose yari yatuzanye, yari yaje aturongoye, ntakiri kumwe natwe. Iyo Mana rero itangura kubwira Yoshua mu gice ca mbere, wahasomye uravyumva. Yaramubwiye ngo Yoshua shikama ushira amanga. Haleluya. Yariko iramuremesha, yariko iramwereka yuko ugomba kugendana n'Imana utegerezwa kugirane, utegerezwa gushikama. Ugomba kugendana n'Imana utegerezwa gushira amanga. Haleluya. Nubu nja kukubwira ngo kugira ngo Imana igukuze hari ibintu igusaba. Haleluya. Amen. Yoshua kugira ngo Imana imubwire ngo uyu munsi ndagukuza imbere y'Abanyisirayeli, yaramubwiye ibintu bigera bitatu. Yatanguye kumubwira ngo shikama ushira amanga. Haleluya. Amen. Nawe rero kugira ngo Imana gukuze hari ivyo utegerezwa gukora. Ubwa mbere utegerezwa kwizera iyo Mana, ukamenya ko Imana atakiyinanira. Haleluya. Ico ni ikintu ca mbere, kondisiyo ya mbere nuko wizera Imana ugatahura ko atakiyinanira. Ubugira kabiri yabwiye Yoshua ati bwira abantu bagirene biyeze. Haleluya. Ubugira kabiri kugira ngo Imana igukuze utegerezwa kwiyeza ukaba uwera. Haleluya. Sinzi ivyo umaze mwibise, ariko ndashaka ngo wongere utahure
kutegerezwa kwiyeza. Haleluya. Natwe ishengero murazi ko twiyejeje, twahamagaye amaraso, naco gituma atabwoba mfise. We uri kurumva rino jambo, uhoraho aragukuza kuko wamaze kwiyeza. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Ubugira gatatu, haleluya, ni gutsinda ubwoba buri muri wewe kugira ngo ugendere mu ntsinzi. Haleluya. Amen. Yes, Imana imaze kubwira ngo Yoshua ngo yiyeze, yabwiye Yoshua ati bwira abanyisirayeli biyeze kuko ejo uhoraho azokora ibitangaza muri mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Iyo wiyejeje Imana iragukorera igitangaza. Nawe rero kugira ngo uronke igitangaza cawe uno munsi Imana igukuze, biragusaba ko wiyeza. Imana igendana n'abiyejeje. Mwibuke igihe Imana yagomba gutuma Mose, yabwiye Mose mu gica gisaka caka umuriro, yamubwiye ngo kura ibirato vyawe kuko aha arahera. Yesu ashimwe cyane. Yariko iramubwira ngo nutangure wiyeze, ni naho tuzogendana nanje. Ngo arakura ibirato, hanyuma aregera Imana, Imana ivugana nawe. Biradusaba rero uko twese natwe kugira ngo tugirirwe neza n'Imana, kugira ngo dukuzwe n'Imana, ko dutegerezwa kwiyeza. Nako ndavuga rero ikintu kigira gatatu, no gutsinda ubwoba. Haleluya. Utsinde ubwoba, ushikame, ushiramanga, utahure kwiyo Mana yasezeranye nawe, utahure kwiyo Mana yavuganye nawe, hari ivyo igiye kugukorera. Ariko bisaba kugira ante kutsinda ubwoba. Haleluya. Muri iri jambo twasomye ngo Imana ibwira Yoshua ngo nimwashika muri Yorodani. Yorodani rwari uruzi runini, n'ubu ruracarahari, n'uruzi runini, ngo muzoshorera ibirenge vyanyu muri Yorodani. Haleluya. Amen. Nta kindi bari bafise, nta bwato bwo kujabuka bari bafise, ariko ngo imbere yabo hari isanduku ry'isezerano ry'Imana. Haleluya. Amen. Iyo bagira ubwoba bari kuvuga ngo iyo Mana igomba iduhoneze muri Yorodani, naho bari bacibuka igitangaza Imana yari yabakoreye ku kiyaga gitukura, bari kugira ubwoba bakavuga ati iyi Mana yadutwaye Mose ikaduha uyu Yoshua, ntiturabona igitangaza na kimwe arakora. Mbega Yoshua ntabwo aduhenda akavuga ngo dushorere ibirenge muri Yorodani rugaca rudutwara? Ariko barizeye Imana. Haleluya. Bakura ubwoba muri bo, baratahura yuko Imana yavuganye na Yoshua iza gushitsa ivyo yavuganye nayo. Haleluya. Ngo barashika kuri Yorodani, ngo bagishoreye amaguru muri Yorodani, ngo amazi yari ruguru ngo acarikumira, ayari hepfo ngo acarikumira, ngo bajabutse Yorodani nk'uko ari ahantu humye. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Yesu ashimwe cyane. Ivyo vyabashitseko kuko bakuye bwa bwoba muri bo. Ivyo byabashitseko kuko bari bizeye ya Mana, baravuga ngo iyi Mana yabwiye Yoshua ko twiyeza, iyi Mana yabwiye Yoshua ko iri kumwe nawe, natwe iri kumwe natwe. Yesu ashimwe cyane. Bakura ubwoba muri bo, maze bagenda bashikamye, bagenda atabwoba bafise, ngo bashoreye ibirenge muri Yorodani. Yorodani ngo rurikumira, ngo bajabuka nk'ahantu homotse. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'umuco ryatubwiye ngo uyu munsi uhoraho agomba adukuze nk'uko yakujije Yoshua.
Yoshua rero yari ameze nk'ukengeretse, hariho ivyo yari karacamwo, kumbure yaravuga ntibamwumve, bakavuga ngo turazi Mose niwe yagendana n'Imana, wewe ntiturabona ivyo Imana igukoresha. Hariho abariko baramusuzugura, hariho abariko baramukengera, ariko Imana iravuga ati uyu munsi Yoshua ngomba ndagukuze imbere y'amaso y'Abanyisirayeli. Haleluya. Nawe iri jambo ryakujeko, ryanje ko nanje ritubwira yuko Uhoraho agomba dukuze. Hari ivyo agomba dukize, hari ivyo agira tujabutse, ukunyene yajabukije Abanyisirayeli, ukunyene yajabukije Abanyisirayeli uruzi Yorodani, niko nawe nanje agomba tujabutse. Hari ibyago tumazemo iminsi, hari agasuzuguro tumazemo iminsi, hariho ubukene tumazemo iminsi, hariho ibitagenda neza mu ngo zacu tumazemo iminsi, hariho ubukene tumazemo iminsi. Ibyo byose Uhoraho agomba bitujabutse, adushitse mu isezerano yadusezeraniye. Uko Imana yashikanye Abanyisirayeli muri cya gihugu c'isezerano, niko nawe nanje Imana igomba itugirire neza, niko Imana igomba itujabutse, idukure mu vya kera, idukure mu bukene, idukure mu gasuzuguro, idukure mu bugumba, idukure mu gukengerwa, maze itujabutse, idushikane mu masezerano yacu. Haleluya. Amen. Imana igomba idukuze. Ukunyene yabwiye Yoshua ati uyu munsi ndagukuze. Haleluya. Yamukoreye igitangaza, maze ijambo Yoshua yavuze Imana irarishitsa. Arabwira Abanyisirayeli ngo nimwashika kuri Yorodani mugashorerayo ibirenge vyanyu, ngo amazi azoca yikubira. Barashitse kuri Yorodani, abambere bashoreyemwo amaguru, Imana ikikamya uruzi Yorodani ngo bajabuka nk'ahantu humutse. Abanyisirayeli bose baravuga ati koko umwe Yoshua twari kumaze iminsi dukegera, umwe Yoshua yari karavuga ntitwumve, turabonye ko Imana yiwe ari Imana ikomeye, turabonye ko Imana yiwe ari Imana ivugana nawe kandi iriko iramukoresha ibikomeye. Haleluya. Harageze aho Yoshua avuga ati mwebwe naho utokorera Imana, jewe n'umuryango wanje tuzokorera Imana. Haleluya. Kuko yari yamaze gutahura yuko Imana iri mu ruhande rwiwe, kuko yari yamaze gutahura ko iyo Mana yamukujije. Nawe ndakwinginga rero uyu munsi nyene ucumva rino jambo, Uhoraho agomba gukuze, Uhoraho agomba gukorera igitangaza, Uhoraho agomba kuzamure, agushitsa ku yindi ntambuko, agushitsa utari bwashike, aguhe ivyo utari bwaronke, amaso yawe abone ivyo atari bwabone, amatwi yawe yumve ivyo utari bwumve. Uhoraho yavuze yuko agomba agukuze. Uyu munsi nyene hari ivyo Uhoraho agomba gukorere. Kura ubwoba ivyo vyariko birakubuza amahoro, kura ubwoba ivyo vyariko biragutinyisha. Hari abakubwiye ngo ntibishoboka gutunga, hari abakubwiye wewe umaze iminsi mugasuzugura ko kutavyara, hari abakubwiye ngo ntuvyara, ariko waje kukubwira ngo ngomba ndagukuze, ngomba nkure agakengerwe kuri wewe. Uhoraho arashoboye, ni Imana itananirwa, ni Imana y'ububasha n'ubushobozi. Reka wewe uyizere gusa, ushira amanga, ukure gukekeranya, umenye ko Imana iyivuze ishitsa, umenye ko Imana iriko iravugana nawe ari Imana atakinanira. Murumvise yuko yaciyemo kubiri uruzi Yorodani, abantu barajabuka, kandi bari bazi yuko bagomba baruheremwo, bagomba barurahamemwo. Ariko Uhoraho abana n'ijambo yabwiye Yeshua, barashika bagishoreyemo amaguru ngo uruzi
rurigaburamo kubiri. Nanje nje kukubwira ngo iri jambo naritumwe n'Uhoraho. Haleluya. Amen. Uhoraho yabonye ivyo uri kuracamo. Uhoraho yabonye amaganya ufise. Uhoraho yabonye ubukene ufise. Uhoraho yabonye ibibazo ufise. Aje nk'inyishu kuri wewe kugira ngo abagukengereye, kugira ngo abagusuzuguye babone ko ufise Imana kandi Imana ikora, babone ko ufise Imana kandi Imana ishobora byose, babone ko ufise Imana kandi Imana atakinanira. Uyu munsi agakengerwe kose kakuveko. Uyu munsi abagusuzugura babone yuko Imana yawe ari Imana ikomeye. Uyu munsi wowe ufise ingwara abaganga kumbere bakubwiye ngo ni ingwara idakira, uyu munsi Uhoraho ni wamwizera, ingwara yawe igiye gukira. Nuko tugomba turangize dusengera wewe ufise ibikugoye, wewe ufise abansi bakubangamiye, wewe ufise ingorane zitandukanye. Ni wewe Imana yadutumye ko uyu munsi, ni wewe Imana ishaka gukuza, ni wewe Imana ishaka gutabara, ni wewe Imana ishaka kugirira neza. Shira rero imbere y'Imana umutwaro wawe, shira imbere y'Imana uyizere, wongere wiyeze, wongere ushire ubwoba, wongere ubwire iyo Mana ati ndazi uko ushoboye, n'ivyanje urabishoboye. Ni wowe rero tugiye gusengera kano kanya kugira ngo Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Data mwiza, twaguhaye icubahiro, twagushimiye kuko uri Imana nziza, twagushimiye kuri Imana ishura, twagushimiye kuko uri Imana ushitse amasezerano, twagushimiye yuko uri Imana ugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo turakweretse abantu bawe batandukanye bafise ingorane, abantu bazigirijwe n'ingorane zitandukanye, abantu bazigirijwe mwami n'abukene, abantu bazigirijwe n'agasuzuguro, abantu bazigirijwe mwami n'ukwankwa, abantu mwami uyu munsi bihevye mwami, atakindi gitabara bafise. Mwami turabazanye imbere yawe kugira ngo bagirire neza, kugira ngo bitwararike, kugira ngo bishure mu izina rya Yesu Kristo. Ubakuze uyu munsi nka kumwe wakuza Yoshua, ubagirire neza, ubakure kwa gasuzuguro kose, ubagirire neza, ubakure ku ingorane zose. Urakoze rero ko uri Imana ubikoze, nuko amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe. Amen. Nuko tugomba turangize duhamagara wewe kumbure wumvise rino jambo kandi ukaba utari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Turagomba rero tugufashe gusenga kugira ngo wakire Yesu, iyo Mana yishura, iyo Mana ikuza, iyo Mana itabara. Kumbure hari ivyo uri kuracamwo, ariko kugira ngo wishugwe twabibonye nuko wizera iyo Mana, hanyuma ukiyeza, hanyuma ugashira ubwoba kugira ngo iyo Mana ikugire neza. Wewe rero utari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, turakwinginze rero aho uri hose ngo usubiremwo ano majambo, uzoba wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Twaguhamagaje rero ngo usubiremwo ano majambo. Mwami Yesu, ndatahuye yuko uri Imana nziza, ndatahuye kuri Imana ushobora byose, ndatahuye kuri Imana ukuza abantu, abari bikuru ukabakuza ukabagirira neza. None mwami ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ngwino winjire mu buzima bwanje, ngwino ungirire neza, unkize icitwa icaha n'akaha, ungirire neza, ubuntu bwawe bwongere bungaragareko.
ndasenze ngo ufute izina ryanje muri ca gitabo c'ivyagirizi maze uryandike mu gitabo c'ubugingo. Urakoze ko ungize umwana wawe kandi unkuye mu vyahora bingora vyose. Amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe n'ibihe bidashira. Amen. Nuko wewe wasubiyemwo no majambo turakwinginze waba uri hafi y'ahari ishengero ryizera Kristo, urashobora kwegera umwungere waho kugira ngo uzohore winjira muri iryo shengero, hanyuma bakurere, hanyuma uzukure. Nuko tugomba rero turangize, turaguhaye rero ikaze wewe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, winjire mu mukuku w'Imana, muri za ntama z'abahamagawe n'Imana, z'abakijijwe mu mukuku w'Imana. Imana ikugirire neza. Nuko Yesu ashimwe. Nuko tugeze rero mu wundi mwanya mwiza aho tugiye kurangiza. Turagushimiye wewe rero wakurikiranye buno butumwa, namwe shengero ryose. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha, Imana ize kujana namwe. Reka dusenge isengesho rya nyuma ryo kurangiza. Data mwiza, twagushimiye ineza yawe, twagukengurukiye ubuntu bwawe bwinshi, ubwo wongeye kutugirira, ubwo wongeye kugirira ishengero ryawe. Turagushimiye no kubakijijwe mwami, kuko bumvise ijambo ryawe ukabagirira neza, ukabakuza nka kumwe wakuza Yoshua. Twumvise mwami ubagirira neza nkuko mwami wagiriye neza umukozi wawe. None mwami turabahezagiye, reka ubuntu bwawe bubandanye kubana nabo, ujane nabo kandi ubagirire neza muri vyose, babandanye bami babona ukuboko kwawe. Urakoze kuri mwiza, urakoze kubagiriye neza. Amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Nuko mujane umugisha w'Imana. Imana ibahezagire.